hariho n'umumama mwamenye cyane yitwa mama Samantha nawe nyene nibaza ko atwe nibagiye n'umugabo wanje Sheringo urera kinarizamu arateranya si byiza abantu bagize iyo serie yacu yitwa Data nukuri ni filime nzi neza ko muzokunda kandi muzokuramwo ibintu byinshi ariko kandi nkifuriza yuko umuntu ari we wese yo kwifuza kuba umwana w'Imana gusumba kwitwa umwana wa naka ngo ni kubera ari umubosi kanaka ariko data wo mwijuru akaba ari we yishimira kuba data wiwe nibaza rero ko baca bayidushirira mu murakoze cyane b'injyamunyu nicyo gituma twabashyize ngabwira ngo bashobore kubapartaja kimwe dukoresheje umwanya mutoya duhere kuri Kamikazi. Kamikazi abantu benshi iyo babonye umudamu ariko aragaragara cyane ku ma réseaux sociaux cyangwa ariko arakina filme cyangwa ariko aragira ibintu bitandukanye n'ivyo bamubona nk'umugore w'ikinani wewe byo bavyarigeze kugushikira mu gutangura kariyeri yawe? Jewe novuga oyaha kubera nari mu maboko y'abakozi b'Imana kandi ibintu twabisohora biciye mu ishengero rero wasanga atabirebire yego usanga atabirebire nta kavuyo kenshi vyarimwo n'ukuri. Mpora numva abantu benshi bavuga ngo abadamu baja gukina filme canke abakobwa kugira ngo baronke abagabo uje wiwawe wamukwiye kubera ariko urakina filme umugabo wanje wamukwiye aho namukuye ntaranabaho Imana yari yaramuteguye. Wow. Yari sezerana. Wow. Niyo nakine yari kuza none sivyo yego. Okay, madam hariya mbega ni ikihe kintu cyagushikiye uriko uratangura kariyeri ukifuza kubiheba ukavuga uti bino bintu numva no bihagarika? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ikintu cyanshikiye ndiko ndakora ibi bintu nuko abantu batararaba sinema nanditse canke nakinye barambwira sa urakina filme nta n'isoni wumva isoni ziki haca ndabaha basi link baraba ivyo nkina kubera nanje ndi umukristo. Ikindi kintu cyangoye cyane fisi imbanyi nk'abafise amasene nkina bisaba ko nsimba hejuru cyane yari catastrophe. Nivyo mvuga ko vyangoye. Ikindi cyangoye cyane ni ikintu cy'uburyo Fanny Lavinne too much. Umva inzara yaratwica turi muri tournage kubera nta mahera menshi twari dufise abakinyi nabo mu kurya mubabona uko barajya cyane gose muri tournage bajya barafungura nk'amasato. Ico rero cyaratugora kubera taba dufise uburyo bwishi ngo ahaze ukajusanga tuko turahura n'ibibazo tudashobora gutorera umuti. Wow. Ni nk'ivyo ibintu nk'ivyo kenshi iyo umuntu ariko arakora ibi bintu byo entertainment usanga utashe amasaha yitereye. Byashobotse gute kugira ngo ushika hushitse? Sinzi umuntu yambwiye ngo wahora mu kihe gihugu? Ntiwahora hafi? Okay, ivyo tubireke. Bishika gute kugira ngo umuntu agere kuri iyo level ari umudamu umugabo akamureka akagenda? Sinzi ko murambwenda mujanye uko kukwizera biva kuki? Bigenda gute kugira ngo umuntu ashobore kukwizera gutyo? Kibazo kiragoye mugabo nibaza ibyo dukora birafatanye na caractère zacu. Niba uri umudamu wubatse hama ukaba ufise ubuzima bwawe bufise double side bufise ibice bibiri bidasa kimwe ciza ikindi kibi nivyoroshe kushobora gukora iyo carrière hanyuma ngo ugumye n'urugo rwawe. Nico gituma usanga kenshi muri entertainment twuzuranye aba single mothers. Okay, je m'excuse
n'ivyumviro by'iwanje mbwa nibaze kubera donc iyo ufise ibyo bihande bibiri bidasa biragora kugira ngo umuntu mwubakanye akugira ico cizere mugabo niwamara kuciyubakira wowe bwawe nawe uzogenda mu buri kwamara 3 semaines ukwezi uzotamba avuga bati mama w'abana aratashe kubera iki hari icizere mubatse muri wewe rero no bahamagara mwe mama muri hano mwubaka icizere hajya hanze y'umuhamagaro nta buzima. Jewe ndafise impano yo kuririmba nkagira n'impano yo gukina filme, ariko inyuma y'ivyo nivyo turakora ubundi buzima, turagenda mu makampani nka tuge tuba hanze, turagenda gukora tugahiga amafaranga. Kugira bikubesheho bisaba kwanza ubanze ubireme, ubanze ubigaburire. Ntibishobora kukubeshaho utarabiha, utarabivomera. Jewe ubu nobeshwaho n'impano yanje, ariko narabanje gukora ndayigaburira, ndagenda aho vyasaba kurima nkarima, aho vyasaba kugenda gusenya nkasenya, kugira ngo ejo nze niyubake. Sandrine, ni gute umuntu yoguma ari umusitari akagumana ca cubahiro ciwe ntibamubone nka ego? Urakoze cyane. Umuntu birashoboka ko aguma ari icyamamare kandi n'icubahiro ciwe gifise, surtout abantu baba mama n'abakobwa. Abantu benshi baracira imanza abantu bari muri ari sinema canke kuririmba, baracira imanza abakobwa n'abamama babirimo. Muga kugira abo bacira imanza nuko hariho bamwe batoba, hari abafise ingeso mbi bitwara nabi, bikaca bituma abantu babageneraliza. Mugabo hariho n'abandi bamama n'abakobwa no ngaha harimwo na mama Lawe, ariko twari dukwiye kumukomera amashi menshi cyane, aheruka kwibaruka. Mugabo urabona ngo uru filme yadutayemo, bisaba gusenga cyane d'abord. Kubura umuntu asenga cyane aca bugufi, kandi bigasaba kuba ufise ubwenge. Ibi bintu nta muntu adafise ubwenge abikora. N'umukenyezi wise woman, n'umukenyezi w'ubwenge. Bisaba kuba ufise ubwenge kugira ukora ibi bintu, kubera ibi bintu aba bantu tuba abakinyi b'amafilme cyangwa abantu bandika ni nk'abigisha, barigisha ibintu bifasha abantu. Ni nk'abarya abantu bafise amashirahamwe afasha imfuvyi, afasha abapfakazi, cyane ni nk'aba ba pastor bafasha imitima y'abantu bari mu depression, bagize iki, bari mu vyaha, bakabafasha bakavayo hanyuma bakagira amahoro. Filme rero uriko urayikora neza, n'umugisha w'Imana uraza. Je ndafise imigisha myinshi nakwiye muri filme, kubera nitwaye neza. N'umugabo wanje ari hagera ariko arankamera, kubera nitwaye neza, nta kibazo na kimwe dufitaniye. Abamama benshi barambaza ngo umugabo warakwemera kukina wayi ngujya nahagarare umugabo wiwe nahagarare tumuraba, ariko niba muntware n'umusheri wanje ndamushimiye cyane, arashigikira cyane. Iyo nza gukina canke mbaho aguma mpingumu n'imigere n'iki, sinumva ko vyonyorohera, ariko arashigikira cyane mu mpano zanje. Inyenyeri yanje ntiyaje ngo ayizimye. Hari abamama abafasha abagabo babo inyenyeri zabo bazizimya, ugasanga yarashushe cyane, ari umwigeme afise amatara afise iki, mugamaze kubaka vyose nkuru. Ariko reka tubashimire aba bagabo, vraiment abagabo b'abarundi bafata neza abagore babo, inyenyeri zabo bakazireka zikaguma zaka. Nawe urimo baguha amashi, mumumpera amashi. Murakoze, ni nk'ivyo novuga. Dusa n'abari ko bararangiza kubera ko ndabona ko abarimvyi bashushe birakomeye. Ni gute wohanura umuntu agomba kwinjira muri iyo kariyeri, ariko abari mu ruhande rwiwe bamwankira, ugasanga ni umujene ariko abavyeyi baramwankira, cyangwa ugasanga ni umudamu umugabo wiwe baramwankira, yokora iki? Iyo muntu abantu bose baramwankira, umugabo baramwankira, abo babana baramwankira, iyo muntu afite ibibazo byinshi. Ikintu ca mbere no muterera nk'impanuro, umuntu wese afite ico Imana yamuremeye. Iyo ibintu bitariko birakunda ku kanya, naba mvuga ngo iyo umuryango wugaye
ntutumwanya uguma urondera ibintu byinshi byo kugura kugira iki urashaka gufata umwanya ugasenga kubera amasengesho je ndi muri kimwe ndizera yuko amasengesho arugura imiryango yugaye arugura n'ibihome birashobora gutanamka mu kubiri kagenda neza jere mbona uwo muntu nk'uyafise ikibazo ari nk'umwana yankigwa n'abavyeyi biwe ivyo biroroshe umugore yankigwa n'umugabo wiwe ugaca ushiramwo inguvu ça ne marche pas je m'excuse kubivuga ça ne marche pas kubera duhamagarirwa Bible vyamagarira umugore duhamagarirwa kububaha kugira soumission totale nivyo bibiri duhamagara kandi nibazi ko ariyo plan y'Imana yagutse rero nibaze ko bitarashika ngo ashobore gushika kuri gorogeza gutahura fata umwanya umusengere hanyuma uko uzogenda urasenga nawe witwara neza ari abagore benshi basenga mugabo inyuma yabo ndacavuga double side bafise imyitwari itameze neza nakurazora nka courage kugushigikira muge nawe utameze neza hamiki naco prove you can make it mwereke ko bishoboye ushobora kubikora hari gihe ari umurava ngo genda shaka gukora ibishike kure mugabo akaba wa mugore aryama kuva mu gitondo akabyuka ikindi gitondo none donc numva no murabura ko kurafise na kameme kubera ivyo ukuravuga bitandukanye n'ubuzima ubayemo mugabo nubocu zirabyuka nka saa 10 zirabyuka cyane dijoro entreta akabona ko ndi busy ndiko ndandika ibintu amashure niza ndashaka kongera yandi ndashaka kugira iki my wife arafise ari passionate gukora iki kintu yisanga yagushigikiye mugabo wegenda uryame ugira higango n'abapfuye utarapfa c'est un problème très sérieux rero nibaza yuko banza urekane kubishaka bikorere nyamba ufise imana ya nk'abantu mukina amafilme c'est bon gerageze basi no muhiro créer utuntu ugire création abone ko ushaka kwiyumvira ko Santine yabivutse nikunda mu mutwe atakiriyo erekana kwanze ko no muri wawe ushaka kuhapanga neza ushaka kuvuga ati iki gitegezo kubuku iki kagenda uku atari ko akubone mu essence ya responsabilité ya organisation achavuga ati kandi umugore wanje ashaka kubikora none wewe nisare yawe irasanzaraye ibintu byose pa hasi atita hamugira umubwira ngo upanga abantu kamera ari ibintu mengo abari nkina mico rero tangura prove you can make it tangura werekane ko bishobora hanyuma nawe azokwisanga yagushigikiye ko you can start at home urashobora tangura muhira kandi ibyo kenshi birankoraja abagabo je mugabo wanje ni birebire byatangwe nange natabitahura kubera aratekereje gose sana mugabo amaze kubona muhira mvuga ati ntacu ko nashaka gukora handika dekore nga muri sari wanje ndakira desordre munzu arambwira genda rero kubera iki yabonye you can make it mugabo merci mwavyumvise kuba ariko barakorera ku mpano zabo ntimugire ubwoba muzovyibuha mungane nk'aba bene data bari ngaha bavyibukishwe n'impano zabo naje ndiko ndagerageza ndabe ko vyokunda izina rihinduke ryari iteka cyane kubakira murakoze cyane imigambi yawe sinkiyabantu imbaraga zawe sinkizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi mbaraga imbere murakoze cyane hariho rero abantu batari bazi ko ndirimba igituma ndaguhamagaye hari abantu bipfuje kuguhezagira hari abantu bipfuje kuguhezagira karibu cyane rero umuntu yawe afise akagifti
ndabazi abantumye ariko n'abandi hariho abandi nabo baca bafatiraho nabone muca muhabwa ikaze ariko nico rero karibu ni surprise nanjye nsigaye mpranka meze neza ndagukumbuye. amen yesu nashimwe. Hanyuma arabizi ndafise uruyoya muhira nase gutaha uko sinabivugira imbere y'abantu ariko ndabizi uno murimo urarusha vyinshi, tuduga ruguru tumanuka, rero nase kuba nk'uhaciye ariko nashaka ndavugurire igitoro c'inondwe. N'igitoro gusa n'ukuri Ico nyene. nashaka ndakugurira igitoro. Hanyuma twari kumwe n'umugenzi dukorana umurimo w'Imana dusanzwe tubana hariya aho hiyo gatoya, nawe nyene hari akantu gatoya yari yateguye we warasimbye, ariko ejo mu gitondo aho bukera ndaguha nimero yiwe azokumpere 1,500,000 uzugura igitoro apana birebera kwako. Fanny ni gitoro Mama. Naski? Gitoro. Gitoro. 3 bito. Gitoro. Amen. Amen. Hanyuma wihangane twakoze uko tungana, ibikorwa ni byinshi, iyo biza gukunda twakora ibirenge yaho, hanyuma tugutera intege kure cyane. Niho ndakwifuriza Fanny. Amen. Niho ndakwifuriza. Amen. Isi irakuzi, amahanga arakuzi, genda wame ivyamwa. Amen. Fanny uranyumva? Cyane. Wame ivyamwa. Amen. Ndavyakiriye. Kandi urukundo ruganze. Ivyo uzokwereka Sandrine nivyo nawe azokwereka abandi. Ba icete gisomeka. Batugiye amajambo menshi ngo abakinyi ba filme ngo bababona eka none je sinkijijwe, none sindi mukinyi wa filme. Fanny ba icamwa gisomeka, hanyuma dufatanye ibiganza dukora umurimo w'Imana neza. Hanyuma mama Nyesa ariko arazana ya gift mugabo ntuyugurure, ndabigusavye uze kuyugururira muhira. Mama Nyesa nawe nyene dukorana umurimo w'Imana, ari muri kino gihugu muri kino gihe, asanzwe aba muri Amerika ariko nawe uno musi yifuje gushika hano niyo genda atavutse. Ndabaramukije mwese, ndabagumbiriye, ndaryohewe kubona abantu nk'aba mukoranyiriye hamwe uko hariya ntavyo tubona. Rero numva ndyohewe cyane kuba natewe iteka kuza gushikira Fanny, twate kuraba turi hariya ariko uno munsi turababonye muri Amerika, USA, ndiwo kwa Trump. Ariko Imana yatneye iteka mba muri iki kibanza, nkaba nagira ubuntu kuza kumushigikira, mutere muje imbere. Yesu abavugisha. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Nanje kuri uno munsi ndanezerewe kubona Fanny nk'umukenyezi yashoboye gukora cyane. Si uno munsi gusa akoze, ariko turamuzi ko ari umuntu w'umukozi cyane. Turakunda kuganira cyane cyane gose, n'umugenzi wanje tuvugana ibintu biba bikomeye cyane, apana utuntu tworoshe. Kandi ndibaza ibyo twavuganye byose Imana yagiye ikora ibintu bikomeye cyane. Iyi ntambwe rero ageze ko ata bintu by'inzigo dushizemwo, umwana ariko aratwika. Sivyo none? Tumutere intege, tumushigikire, tumukunde. Hari abantu badakundika ariko nabo vyanse ko bamukunda, bagire ama effort bamukunde. Namusavye ko rimikashi yiwe, poste yiwe yose azohora ashira ko rimikashe yiwe, tuze turashira ko 5,000, 10,000, 100,000, 50,000, tumushigikire. Uvuye ku kazi ugashika uraba
filme ukacutwenga ku kazi wari waranze imisuri ku mashini si ikintu kiba ari gitoyi cyane ariko araruhurira imitwe abantu benshi sivyo none abamama n'abakobwa turakunda amafilme sivyo none turakunda kwirabira kera twaraba bakanumba hariya muri Nigeria tukaraba abantu bahari ariko no musi twirabira abarundi biwacu ndaryohewe rero kubwiwe nshaka ndamwe aka gift Fanny ni no mugereranya muri Bibiliya nk'umugore yitwa Debora yarakora ibintu bikomeye cyane agacira imanza abantu bagatunganirwa nawe ndakwifurije kuba nk'uwo mugore ibintu wandika ibintu kina abantu bose bariko barabiraba bazororanirwe mu buzima bwabo merci urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane nawo turenganije mugabo n'ubundi azoba yicaye hajya urashobora kudushigikira abatanze uburyo bwabo 100 kino gihe ntivyoroshe kuyikura ariko abantu benshi baguze amatike ya 100,000 ya 50,000 nta na kabrochette mwariyemwo mukuri Imana ibahezagire cyane mwakoze kuza kudushigikira hari abarisha amatike yabo bava ruguru baramanuka baraza mwavuye kure n'ukuri Imana ibaha umugisha cyane ndabakunda kandi mukomeze kunsengera uyu murimo nanje nisanze ndawukunda naho nagenda ronka ibintu byinshi binci intege ariko niyo ntariko ndakora naho mba numva umenga nagwaye ego ukiri ngaho gatoya reka mikaze uyu solution family hamwe ndasaba umwe yaserukira abafana turamukanya gutya mu izina rya Yesu ahantu hari Imana hari abantu baryohewe sivyo nituryohewe ntitwaryohewe abaryohewe turamukanye gutya turashimiye Imana ariko aba solution family boshika hano ndabasabye baze barihuta kubera hariho abantu bari hariya imuyinga n'ingozi induru ziraturembeje ngo nta ifoto ya mama rawe munyaruke rero kugira ngo tuvuge ijambo turashimiye Imana kubwa mama Lao Fanny Lavinne mama Truafa na inavuza aba family solution couple muze hano munyaruka turashimiye Imana kubw'umuvyeyi twatanguye turabafana mu nyuma aratubwira ngo ntimukira abafana murabakunzi banje iryo jambo tuca turaryakira tunezerewe hanyuma tuca tuba umuryango kiriya gihe twari abantu tunezerererwa ibikorwa byiwe gusa hanyuma dusigara nawe tumunezererewe inyuma yo kumunezererwa rero twaciye tuba famiye mubanze mureke kugira ngo tuvuge okay twaciye tu umuryango gute twabaye umuryango kubera hariho abantu bo mu ntara zitandukanye twahujwe na mama Lao mama rangu je niko nkunda kuvuga hanyuma tumaze guhuzwa nawe tuca ducika abavukanyi dukomera amashimana kuri ico kintu jewe mpora ndababwira nti uyu muntu yabaye umuhuza wacu kuko Ornera sinenda muzi Mampre sinenda muzi mugubu agwaye ndamuraba yabyaye nkamuraba agize ikindi kibazo nkamuraba ni ibintu bidasanzwe rero kubona umugore wo muri iki gihugu yahagurutse agakora ibintu kugira ngo ashobore guhuza abandi bagore none nimukwiye kumukomera amashi ngaho rega se akantu gato we kutabikoze Imana ishimwe rero yuko yashoboye kuduhuza nukuri ubu turi umuryango turakundana biciye kuri we rero no munsi twateguye aka gift aha nimubone aha bimeze ukuuye aha harimo inka yose inka igendagenda hiriya jaruzi hari inyuma baciye bafyura umuntu aha twaje twipanze kubera n'umukunzi wacu turamunezererewe cyane ibikorwa byo turabikunda nawe ubwiwe turamukunda kubera ko turi family solution couple ari ngaha ntakwiye
aha ni igipande uru n'urubavu gusa reka rero kapo ikwire yuzure hanyuma wa amashyi menshi vraiment amashyi menshi we ama tugomba tumushikirize iyi gift twamuteguriye kandi ntisanzwe yavuye ku mutima umukunda sivyo twenga bazi none twe turi kumwe je ndamubonye nditwengera byonyene rero Imana ishimwe kubw'ireresi izotwigisha twamaze kwiga n'ibindi bintu byinshi no muri kazoza hari ibintu byinshi tumukeneye ko turetse no mwireresi araduhanura bamwe muri twege barafise intahe ko hariho amangagement bafashe kubera bigiye kubikorwa akora rero Imana muhe umugisha cyane badufotore no Ego nibabafotore neza hanyuma ngira abafotografe barabereka ingene mwipanga. Shalom shalom. Mumeze neza. Turanezerewe cyane kubwa turuwafa na cyane kubwa bano bantu bari nga no muryango udasanzwe. Sorry. Imana ishimwe. Ndagiye kubona umwubahwa ari muri kino kibanza intumwa y'Imana. Mutubabarire twebwe mu bana b'Imana ntidushobora kubandanya tuvuga twabonye abadukuriye. Tubanza tukabaramutsa tukubaha ukubaho kwabo. Thank you Apostle. Hallelujah. Ndanezerewe no kubwa mukuru wacu Pastor Amasezerano n'umufasha wiwe. Ndanezerewe kubasanga hano. Hama jewe Fanny Lavinne ndamwita mama wanje. Norasque nawe urumva icyacaba. Sindabafata nk'abantu b'abagenzi ariko barabizi ko ndabafata nk'umuryango kuva kera cyane. Rero munyihanganire ko ntashitse kare nkuko twabivuganye ariko hari ikindi gikorane cyajemo tutavyiteguriye nari nabimubwiye umuvyeyi. Rero nibaza ko abantu bose muri kino kibanza nubwo tunezerewe kubw'ifilme data nibaza yuko kandi tunashima Imana. Sivyo? Abantu muri ngaha murakunda Imana. Nimwe abamudakunda Imana mubimbwire nsohoke nza kuba nazimiye. Turakunda Imana. Ndubashe presence y'abakinyi ba filme bose bari muri kino kibanza. Turabubaha cyane abaririmbyi turabakunda abakinyi ba filme. Okay, tugiye gufata akanya gato cyane kugira ngo nidutwara umwanya. Kandi turaza gufashanya turirimbe uturirimbo two guhimbaza Imana dushimira Imana kubw'ubuzima bwa Fanny Lavinne n'umushinga ntaye wiwe n'umuryango wiwe muri rusange. Tugire gutya twese tugire gutya. Ndamukiriza rero mugenzi wawe mubwire ati reka dushishemo dushima Imana. Reka ducishemo dushima Imana. Ego chungirira gutya ukebuke gutya gira gutya chungirira rero uwo mutima wawe uti shima Imana mutima wanje shima Imana wakubatuye shima Imana uruwero dahemuka shima Imana mutima wanje shima Imana wakubatuye shima Imana uruwera ndashaka kuba amajwi yanyu shima Imana mutima wanje shima Imana wakubatuye shima Imana uruwero dahe jewe nari kure navyiringiro namba narifise n'amasezerano y'ibiza jewe nari kure ariko nigishwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana wihora
ariko ubu nigizwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana wiho uwo mwami yanguze amaraso ye arankunda bihambaye uwowe nahinduka yanguze uwowe reka tudusigaza gutya tumushimire ntahinduka uwo mwami yanguze arankunda. Thank you Jesus. Uwowe marayika arabaza ati ninde wabumbura icyo gitabo Yesu mwana w'Imana aritangara kibumbura mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange bahera ho bafata inanga zabo barari bati cyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ivyiyicaye ku ntebe n'ivyo ndashaka kumva amajwi yanyu gusa uruwigitangaza yes ikuzo kuko ari wazamani gucunguri abo mu miryango n'indimi zose zo wiremeye ubwoko bumwe isanga riri muri y'amaraso ye gira gutya numva amahoro numva umutuzo manuriza ibiheri gira gutya haleluya mu gishingo cyo kwiheba wahashize indirimbo nshya twese mu gishingo cy'ikiganda yes abahora reka duhereze kuri kano uno munsi ubu bariko bazanye indirimbo zishe batera bavuga bati uri Mana we uri Mana y'akandi kanyo yego abatabizi reka dukoma amashyi gutya ingende oya uri Mana we uri Mana we abatabizi reka nuba amashyi yawe ingene bavuga bati uri Mana we
reka mubisemerere. Come on, come on. Abatabizi bukebuke urashobora gutamba bukebuke ahuri ingene iyo mana yamaye byose yangabiye ndahishi ngwino tuyisemeze ego sindabumva ngwino tuyiyage yo mana